n'abaherereye kuri Yorodani. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose na Aroni, baridodombera Mose, aravuga ati nimuze tuduge ubunyene tuhashikire kuko dushobora rwose kuhatsinda. Haleluya. Muze tuduge ubunyene kuko dushobora kuhatsinda. Uyu munsi nyene n'umunsi wo kuduga tugahita dutsinda abansi bacu mu izina rya Yesu Kristo. Ariko abari baraduganye nawe bati nitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase. Bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata n'igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonye ibigatanya ari bo Banaki bakomotse ku bigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tubameze ko nk'inzige, nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Imana tugirire neza. Kambanze ngumize hano gatoya, turasoma aya majambo akurikira ngaha mu gice cya 14. Haleluya. Iki kiganiro kirababaje. Iki kiganiro cy'aba batasi 10 cyari kibabaje. Urabye ibintu bari barabonye ku Mana, urabye ibintu Imana yari yarabakoreye, byari ibintu bihambaye. Haleluya. Byari ibintu bikomeye cyane, ariko barabyibagira mu kanya isasi. Batangira kurira, bazana amakuru y'incamugongo. Haleluya. Inkuru z'incamugongo. Nawe kumbura ushobora kuba ufite inkuru z'incamugongo, ariko izo nkuru z'incamugongo ntuzemerere, ntukazemerere. Imana iri hejuru cyane y'ayo majambo. Imana iri hejuru cyane y'ibyo bakubwira. Ntukayemerere ayo makuru y'incamugongo. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, n'imbaraga zawe si nk'izabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibyo mu muryango batoshobora, Imana irabishoboye. Ngo twaramudiritse ujya ngo twarahejeje kuzirikira ku giti, ntazovaho. Ibyo byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, ariko hariho amaboko y'Imana nayo. Muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yamitugwanira, aba ku manywa aba nijoro, tuvuge tutishimwa mukiza. muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yamitugwanira, aba ku manywa aba nijoro, tuvuge tutishimwa mukiza. muze mwese
mwese mwese abemera ko Yesu ari ingabo ari ingabo yambitse urwanira abakumanywa abakumanwa aba mw'ijoro tuvuge tuti shimwa mukiza imigambi imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe zizaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe imbere yawe birashoboka. haleluya imbere y'Imana birashoboka ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka komera mu kwizera abatasi baravuga ngo icyo gihugu twakibonye ariko ntituzokijamwo ngo ni igihugu kimiragura abantu ngo ni igihugu kimiragura abantu nitwokijamwo ngo tumeze nk'inzige kirimo abanaki kirimo abaheti kirimo abayebusi kirimo abanyakanani kirimo ibigatanya ntitwokijamwo igihugu utegereza kukijamwo mu izina rya Yesu Kristo. Vuze igihugu wewe niwe uzi igihugu cyawe niwe uzi ahantu ugomba gushika niwe uzi icyo ugomba gushikamo kubera Imana uragishikamo. Haleluya. Umumarayika yabwiye Yosefu mu nzozi bari muri Egiputa barahungishije Yesu aramubwira ngo byuka ujyane umwana na nyina ukabarondera kwica umwana bapfuye. Haleluya. cyane umwana na nyina musubire mu gihugu cy'amasezerano igihugu cyabo bwite abamurondera bapfuye nawe ibyakurondera byapfuye mu izina rya Yesu Kristo. byakurondera byapfuye byasubiye mu gishingo cyawe byasubiye muri icyo kinogo byasubiye aho wari kuja kubera ko ufise ubwoba n'ubwiki nibuhere niburangire. Sema amina. Uyo murozi yindwe turavuza umurozi turamuvuza ibikorwa byiwe turabishenye yigira iki imbere y'Imana. Haleluya. Kanabwira igikorwa cya mbere cy'umurozi cya mbere arema mu muntu amuremamwo ubwoba. Ubwoba ntibuva ku Mana, ubwoba buva ku murozi. Aza akakuremamo ubwoba. Haleluya. Ubwoba bushobora kugufata utashaka kujya kuri toilette ugaca uhashaka kubera ubwoba bugakominikana na cerveau igakominikana na estoma ibintu bikadabangana ukagira diare utariye. Ubwoba umuroza kuremamo ubwoba. Haleluya. Nicyo gituma abarozi kenshi badutera ntibaza ku murango baza mu ijoro akaza iwawe akambara amayugi akambara ibihunda agatangura kubicegeza ariko kabicegeza agakubita ibintu hasi wabyumva ati ndapfuye. Iyo ubyumvise ukamubwira ati we wabuze aho uryama ukibimubwira ntiwosubira gupfa umwumvise. Haleluya. Kavuga ati we jya kuryama urandaririye reka kumbuza itiro jya kuryama ukabimubwira ntiyogaruka ku rugo rwawe. Haleluya. Ugutsinda Satani kwa mbere no kumusuzugura. Ndashaka ngo uno munsi Imana ikoremo ingomezi zo gusuzugura Satani. Musuzugure. Nicyo kigwanishwa bakoresha, nicyo kigoresha Satani akoresha akuzanamo ubwoba. Ubu urashobora kuba uri ngaha ari indwara ugendana utazi ko yifise. Bekugende kwa muganga bagupime bayikubwira. Wari uyimaranye 10 iri muri wewe atakira kugira mwako akugiye kwa muganga
hajya abantu bama kwa muganga buri munsi n'abanyabwoba. Sindakubujije kuja kwa muganga, genda mugabo hari igihe uja no kwa muganga utagwaye kubera ubwoba, malaria ikaduga mu mubiri, bagupima te malaria turayibonye, tifoide ivuye nayo n'ubwoba gusa. Haleluya. Mubiseze umwana wanje agira kabiri yaragbo sino ntiyagwaye, sinzi ibintu byamufashe, twamuhinga ntajya kanga, apeti ziragenda, madame tigenda tuje mupimisha amajana, tije mwana wanje agapfa, agatene nuwe wawe wenyene se, nagati oya je ntabwo numva mu mutima ko uyu mwana agwaye, reka turindire. Haleluya. Haizi misi tubona arafunguye, birashoboka ko ashobora kuba yaranagwaye, ariko kubera ko satani twamusuzuguye, twanse ibikorwa byo kubyemera, umwana abo bameze neza, yasubiriye gufungura, yongeye kandi yari no konda yaronze, madama akamwe urabona umwana wanjye nyine ariko aronze, ati tije tuzotamba kubiri. Abamama nabo bashaka kutwereka rero ko ari bakunda abana cyane kuturusha twebwe. Haleluya. Niyo mpamvu uzosanga abana ntibakunda abagabo, iyo bamaze gukura ntibakunda abagabo, ntibakunda base wabo cyane, ni bakeya. Kubera iki? Abagabo bakunda gukubita abana, akoze ikosa nyina we aca kubwira ngo genda umuhane, wowe uzokunda wagukubise, uzokunda ugukankamira. Haleluya. Abana bakunda umuntu abahendahenda, kubera umubyeyi, kubera ikibaba gucigisa, uranamukubita wewe nyene rero yakubwiye ngo mukubite, agasheza kumuhoza, wihorere mwana, ngo ci papa wawe ngo cyo papa ngo ndacereka, kandi ari we yakubwiye ngo umuhashure. Ubwoba akumwahagaritse, ubwo bwoba ngo mu kwezi kwa12 ngiyo kugeze ngo ncangwara, waramaze kubisetinga mu mutwe, iyo hageze mu kwezi kwa12 nuko nyene ingwara ikiza, tutangura kugura imiti utaranagwara. Uyu munsi uvyanke mu izina rya Yesu Kristo, mu kwezi kwa12 k'umwaka utaha, ibyahora bikuba ko mu kwezi kwa12 ntibize byongere kuri ubwoba. Haleluya. Umurozi musuzugure, mutesha agaciro, mubwire ko kwibyo afise byose, naho yozana n'ibyo mu Burundi n'ibyo Kongo n'ibyo muri Afrika yose n'ibyo muri East Africa yose, ntaco byo kugira, wejeje kumusuzugura ntazongera. Haleluya. Abarozi bose bo muri iki gisagara ca Musaga turabasuzuguye, ibyabo turabimenaguye, ibyabo turabikubise hasi, ibyo bakoresha turabituriye, tubirungitsemo umuriro, aho bimanitse tubirungitsemo umuriro, aho biri tubirungitsemo ubushobozi. Udukono twabo turatumenaguye, sema haleluya, turabitesheje agaciro ibikorwa byabo mu izina rya Yesu Kristo, turabitesheje agaciro. Kubera ko Satani umwemerera ko gusuzugura, akugenderako. Inyoni urashobora kuyemerera kwica hejuru yawe, ubwo ni woyemera kwikwarikako, ize yarike kuri wewe, ikugweko ku mutwe, uyemerera igumeko. Guca hejuru n'uburenganzira bwayo, uko nico kibanza cyayo, iraca hejuru yawe irengana, ariko ntukemere ko ikwarikako, ntukemere agasuzuguro ka Shetani mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ntukemere agasuzuguro ka Shetani, ntukemere agasuzuguro k'abarozi, ntukemere agasuzuguro k'abanyamareba. Ibyo bakora byose turabisutsemo umuriro, turabisutsemo amazi.
Haleluya. Imana yacu irahari. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane, ayi ikora imirimo ha ikagaragara, n'ukuri si nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana ikayaya. bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, ayi si ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Iyeretse Abisirayeli ku nyanja itukura, Farawo abari inyuma n'ingabo ze, maze iramanuka itandukanya inyanja, Abisirayeli barambuka. Imana yacu Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana itavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Byose apana ishoboye kimwe, ishoboye byose. Yizere ayo makuru ufise atava ku Mana siyo, ndayacishijemo ikaramu siyo, ndakuzaniye amakuru mashasha mu izina rya Yesu Kristo, amakuru mashasha ya Kalebu na Yosuwa. Kadusome umurongo wa mbere igice cya 14 umurongo wa mbere. Ishengero riraturikisha riraboroga, iryo joro abantu barara bararira. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni, ikoraniro ryose ribabarira rite, siyo tuba twaraguye muri cya gihugu cya Egiputa, canke tukagwa muri ubu bugaragwa. Mwumva abantu ngire tumeze. Muri ico gihugu twicirayo n'inkota, abagore bacu n'ibibondo byacu bakazoba abanyagano. None iciza suko twosubira nuko murongo baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri cy'abagiye gutata ico gihugu, bitanamurira k'impuzu zabo. Babarira ishengero ryose
by'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata n'igihugu ciza c'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu. Nashaka aka kajambo, kandi ntimutinye bene ico gihugu. Tuzobajya bwa mutsima icabakingira cabavuyeko. Haleluya. Ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mubatinya. Amen. Murabe connection murako yaje mushiremo kuri streaming. Bwana sifiwe sana. Tuzobajya bwa mutsima kuko batafise ikibakingira. Ikigukingira kiri kumwe nawe. Oh my God. Ikigukingira kiri kumwe nawe. Ngo abo bantu, abo bene ico gihugu ntibagira ikibakingira. Naho bateye ubwoba, naho hari bigatanya, naho bamu bisagara byubatswe n'inzitiro z'amabuye, ntibagira Imana. Imana yacu irakomeye, ikora imirimo ikagaragara, sinibigirwamana, itavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu Imana yacu irakomeye cyane, ikora iragaragara, sinibigirwamana, itavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara. Ayi sinibigirwamana, Mana itavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye. Imana yawe irakomeye, izogutangaza. Imbaraga z'abarozi sizo mbaraga twebwe tugenderako. Ntabwo tugendera ku nkomezi z'abapfumu, ntabwo tugendera ku nkomezi z'abanyamareba, tugendera ku nkomezi z'Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi, niyo Mana yacu, niyo Mana iri kumwe natwe. Sema amina. Niyo Mana iri kumwe natwe. Hari ibintu tugomba kumiragura bwa mutsima. Nari mvuze ngo hari ibintu tugomba kumiragura bwa mutsima. Hari ibintu tugomba kumiragura bwa mutsima. Sema amina. Amen. Ico kibazo uhabwe ubushobozi bwo kukimira. Icyari kikwasamiye ngo kikumire, uhabwe ubushobozi bwo kukimira. Amen. Habwe imbaraga zo kukimira. Ngo tuzobamira bwa mutsima, tuzobajya. Mwaguruke dusenge. Imana yacu irakomeye, ikora ikagaragara, sinibigirwamana, itavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, sinibigirwamana, itavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu Imana yacu irakomeye cyane, ikora